A+ Fitness Center. Iyi ni centre fitness kigo cyo kwinonora. A+ Fitness Center iri kuri route Rumonge hafi ya kioske sangwe kuri station bita Kinindo City Oil. Izo kugurura kwa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu igihe cy'isaha 2 niho tuzokugurura icese. Kuri program tuzoba dufise sport, bisabwa ko abo hashika bose bazambaye tennis de sport. Tuzokora sport kuva isaha 2 gushika isaha 4. Sport n'ubuzima, ubundi ikintu twari tutegerezwa kwitaho gusumba ikindi n'amagara. Rero ku muntu akora sport haravuga ngo ntagwaragurika. Nuko bibutsa yuko umuti dukeneye w'ingwara mu Burundi atari kuja kwa muganga, atari binini n'inshinge, ahubwo ari kunonora imitsi. Rero turabahaye ikaze aho muherereye hose, mutembere muri A+ Fitness Center tubereke ivyo dushoboye nico twamarira. Nabicishijemo ndavuga ko donc ndi coach certifié avec 4 certificats. Hello nshuti na bakunzi ba BTV, turabaramukije tongera tubaha ikaze mu kiganiro PPF Show. PPF Show uno munsi murabona ko twabahinduriye yaba kuri style yaba ikibanza muraza kumenya aho turi, ariko turi mu Kinindo kuri Kinindo City Oil aho bita kuri KCO. Turi muri deuxième étage aho tuje gukoresha ikiganiro PPF Show. Umucoach benshi bazi kwizina rya Redempteur canke Redeemer canke Dems. Muraza kumenya vyinshi kuri we, muraza no kumenya vyinshi kuri no fitness yitwa A+ Fitness Center canke A+ Fitness Center. Reka tubahe ikaze rero muri kino kiganiro mukanya inyuma ya kano kariri. Ndake, what a beautiful baby. Ndake, we mukokuri mwiza. Ndake, sinifuza kukubura. Ndake, sera wewe. Ndake, what a beautiful baby. Ndake, we mukokuri mwiza. Ndake, sinifuza kukubura. Ndake, sera wewe. Tongera tubahe ikaze mu kiganiro PPF Show, ikiganiro tuma tubazanira abantu b'amateka. Ndasubiyemo neza ati n'abantu b'amateka kuko umuntu dutumira muri PPF ntaba asanzwe. Benshi muba mumuzi ariko ntimuba muzi kahise kiwe kubu ekambere nakazuza. Rero n'ababa batabazi kuko hari abantu muri kamere zabo badakunda kwivuga, ushobora guhura nabo ariko ntumenye icari cyane. Ariko umuntu turi kumwe uwo twagize amahirwe yo kuronka uno munsi hariho benshi bamuzi, araza kwivuga afite amazina menshi, araza kwivuga ariko benshi baramuzi kuri lycée municipal Ngagara n'ahandi henshi yagiye araca. Bamwita Manirampha Redempteur canke Redeems canke Dems canke Redeemer. Amazina ni menshi cyane canke type arakandi wibagiye. Ego reka tubwikaze Redempteur. Murakoze cyane spokesman. Ego sana nisi nyinshi. Yego meze neza ariko cyane gose. Ikiganiro ni PPF Show. PPF Show rero ni mu majambo yose ni past, present na future. Umuntu wese aba amaze kugera wewe aho ugeze baraza kuhumva. Yamafise kahise kiwe kubu ekambere na kazoza nubwo bavuga kazi Imana ariko umuntu yamafise imigambi abayifuza muri kago. Redempteur tutangura na past. Redempteur ni inde ku bantu batamuzi? Ni long story ariko reka ngira karizime. Redempteur Manirampha muri kahise kakure yari umukinyi wa basketball. ngira niho nakuriye peut-être uburebure. Après basketball byarakindutse gatoyi canja muri entertainment, aho ndibazangira hari nko muri 2008-2010. Yego hanyuma maze kuja muri entertainment nakora nk'umu event planner, no kuvuga bamwe bategura ama evenement. Yego donc nari muri domaine ya événementiel encore plus. Bihajya nari umu DJ kwanza urabizi. Je me rappelle bien. Akona briefing. Donc turashaka kutubwire witwa amazina yawe yose, aho wavukiye, amashuri wize y'intango gushika uhejeje, hama ivyo kumbure turaza kubigarukako bimwe mu mateka washoboye guca. N'ubundi biza kuba birebire ariko ntacu. Nitwa Manirampha Redempteur, amazina nahawe n'abavyeyi.
uretse amatazirano ngira ntakenewe yavuze. Ego jewe Redempteur hajya navukiye he mu Kamenge. Kamenge hajya muri Kavumu. Ego ni naho nakuriye. Hanyuma amashuri y'intango nize Pegasenyi 2 benshi bahita kwa Nania gushika muri ego primaire yose et puis secondaire donc cycle inférieur cyaniga lycée municipal Kamenge gushika muri 4e nararoprenie cyanja kuri lycée municipal Gasenyi hanyuma supérieur cyanda iga lycée municipal Ngagara aho bita kuri Mungara ya afisa amateka ya niho benshi batangiye kumenya cyane Redempteur uwari ya ego novuga ko nari ninjiye muri niho nari ninjiye neza na neza muri entertainment kuko nibaza ko arico gihe nakoze amateka menshi mu bijanye na entertainment mu gutegura ama kermesse donc twaragira ama spectacle chaque trimestre tukagira na kermesse buri mwaka mais à part nivyo narategura n'ayandi ma kermesse yo kuyandi mashure nkafasha abandi bantu eka n'ama evenement atandukanye. Ego kuri lycée municipal Ngagara wahejeje iki wiziki? Okay, nize scientifique B. Ego abarashoboye kubandanya amashuri? Yes, narabandanije amashuri. Narize business management, bon cyongereza mu business administration and management. Sinzi ngene ndabivuga cyane mu Gifaransa bihava bigorana. Ngabe benshi ndazi ko bitahura. Kuri Université Equateur iri mu Kigobe. Igitangura. Na carte ahubwo mfise nimero omenga mfise nimero imwe. Aho nabaye numu bavyita umuduaye. Yego nari umurepresenta donc wabandi banyeshure hajya. Et puis narahize umwaka umwe canda vaho gato aho nacinja muri South Africa. South Africa sinabandanije niyo business ncanja muri sport. Yego ndagira formation ya sport amezi makeyi hanyuma candagaruka Nairobi niho naciye mbandandiriza ishure rya business administration and management donc imyaka 2 yari isigaye naho ntashoboye kurangiza naho nyene ngo neza na neza urumva ndacaheranye amashuri. Nairobi aussi niho naciye mpereza formation ya sport donc ndi coach sportif avec 4 certificats hariho gym, aerobics, nutrition hamwe na first aid. First aid ni bayita secours ni premier secours voilà. Ego ya muraje kumva mu ncamake gatoyi navuga ati urugendo rw'amashuri canke ivyo yashoboye gukurikirana Redempteur ariko wari wavuze gatoyi ivyo wagiye uracamwe vya entertainment n'ibindi. Ego urashobora kutubwira gatoyi ivyo waciyemo ukagenda uravyibutsa? Okay, subiye inyuma gatoyi ndibuka donc nkibitangura neza na neza. Je natanguye mfise studio Spox urayizi ko nawe ari Mutangano kuri route ya hôpital militaire uja Monsio. Studio urazi ko nawe karakora hari 2011 voilà. Najewe nari DJ Spox. Ari DJ Spox ahangira abantu barabona uturirimbo benshi barazi ku Mutanga musigato ya Monsio ahantu hateramira cyane ba Native ba Prizi hagati k'Imana music kumbure ndabivuga gatoya hanyuma kijya gihura byubuka niho twaciye dutangura ndibuka tugira evenement ya mbere bon urabizi ko twari dusanzwe dukunda musique aussi ko twateramana n'aba artistes duca tugira idée hajya idée objectif yari yo promotinga studio yacu auparavant muga du promotinga n'aba artistes twari dufise abagenzi donc duca dutegura concert ya mbere urabize reka ndabwira abandi duca dutegura concert ya mbere donc twari dufise abatumire hariho Native DJ Prizi the cousin ego arijo yarahari na B-Face voilà yari gabe on the floor kiyagiye arakiri B-Face
et puis hariho n'abandi umenga aba danseur sindavyibuka bien mu gumenga byari nk'ivyo hanyuma iyo concert ndavyibuka twararose abantu benshi vraiment naho amatara yatugoye gatoya uravyibuka na panique na experience ntiyari bwabe nini et puis iyo concert iraba imaze kuba twararose audience nini y'abartiste bifuza ko tubagira promotion muri ico gihe naciye mba nk'umupromoter ahubwo sinari nkiri mu event planner gusa ico gihe canja en contact n'aba journaliste benshi jewe ndibuka ntaguciriyemo Yann Santana voilà turamamagaye yakora kuri CCB CCB ari ishushe ego nkaba naintif na ba please indirimbo zabo zari zikundwa ariko ku ma bluetooth voilà ntiyaja ku ma media ntiyaja umva baravuga ati twebwe indirimbo zacu turazitwara muri ku ma media muga ntizivuzwa ntituzi ko zihera hari byari biharawe ngo baca bashira muri poubelle kwa et puis duca turagira duca turabandanya umva nacemba nk'aba promoter donc twashira en contact abaririmbyi hamwe n'abartiste twabigira mu rukundo ndibukunzanira uturirimbo ukambwira ati numvise akaririmbo karyoshe tutazi n'uwo ari we tugacaje nka ca telefone nka Santana hariho DJ Theo sinzi ko byibuka ya muri télé Renaissance twari dufise abantu benshi b'abagenzi ba journaliste Frank Espoir nawe nyene Renaissance aussi nibo bantu rero twaca dufashanya tukavuza indirimbo z'abartiste ndibuka ko biri no mu byatumye uwitwa DJ Kori amenyekana cyane koko indirimbo yakora kenshi urasanga umengo ni Wizbro yatangiye kumutwereka yes mbe Wizbro nyene ageze ego hanyuma bica bimenyekana uko tuca mu nyuma twarabandanije n'ama concert gutegura guparticipa ijya nino eka mbere n'abantu baba bakeneye gutegura ama concert baraturondera kugira ngo tubashikirize abasani ndibuka après yaho ko nabaye DJ manager wa 90 ego nasa nk'uri manager wiwe kuko yarambwira ati nukuri reka jewe umuntu wese ankeneye azaraci wawe muvugane ibiciro n'ibindi yego cha turakorana cyane na 90 ndavyibuka bime yarambwira ati nukuri jewe mfise confiance ubu nta ndirimbo nzosubira gusohora ntayigucishijeko donc urabizi ko yazana indirimbo heje ukora tukazumviriza tugasubira mu nyuma rero ndakuvuga na spokesman aravyura musique ego dushata haje hari mu muri 2013 voilà avec ndatemutse uribuka ego cyazira kogwa babone redempteur kera ego ariko ara directing giroko voilà dushata turakomera mu mwuga hanyuma spokesman nawe nyene acaja mu bantu novugana managing dushata turakora ndatemutse mbona ibaye bombe munyuma haza n'izindi za agakuku za siko nabisanze rotu tugira arrangement n'ibindi hanyuma kiringaho gatoyi kumbure uhava wibagira ko muri ndatemutse hamwe ama image atarayiwanje yo kuri Saint Esprit niyo y'ukuri ariko hari yandi yo kuri SOS atari y'ukuri ama image yiwawe urashaka kubivuga gatoyi kubera ibintu vya filme warabigiye nico gituma yavuze ati hariho ivyo mpava nibagira yes normalement sanzwe ndi n'umwanditsi ndandika donc ndashaka kwandika indirimbo muga ico nanditse cyane nzi yari ama filme genre high school rero ku ndirimbo ndatemutse abayizi ama image arimwe yo mu ishure menshi yari muri film nari nise Délinquance à l'héroïsme filme itashoboye gusohoka kubw'impamvu ntiyasohotse habaye ukutumvikana hagati ya Jeo n'umudirector nari twari dufitaniye contrat hari ivyo tutahurije ko mu nyuma duca turahagarika projet niyo rero yaciye ama image twaciye dukoresha mu ndirimbo ndatemutse yego cyane ngira bariko barayibona bayiti bagira ama freestyle all saints n'abandi bya turafise ba Pimo ba all saints harimo abantu benshi ba 90
ego hanyuma bo filme gushika ubu yaciye ihagarara byarakuvuyemo canke ukumbura uzobigarukamo ubu ndashobora kutaba umu acteur muga ndosu abari intéressé mbona bafise compétence ndashobora kubaha projet bakayikora hariho n'izindi meme turabandanya ku bijanye rero n'ivya entertainment mbebindi biteramo washoboye gutegura byanamenyekanye n'ivyaye nkaba ndavyibagira gato mugabo ibintu nibuka cane ni amakermesse yagiye araba kuri lycée municipal Ngagara aho narakoranye muga nsubiye inyuma gatoyi hajya indimu twari tubafise muri concert ya mbere indimu nabo bari mu bantu twabandanije dukorana mbere narabafasha kenshi mujanye n'impanuro n'amamarche atandukanye uvuga ko ufitanye agashusho na benshi bavuga ngo turavukana mais franchement ntacyo twasana kinini uretse ko urumva twari dusangiye akazi yego ndabatahije ahubwo indimu aho bageze sinzi amakuru yabo witwa Dream yakora muri CCM wow okay barabaye abashehe donc musique baraheze abashehe bawe bafite ubwanwa ubu urumva ko ririmba ntibaki barabiheze baririmba makaswida yeah okay ngira tuzohura ubone umuntu ari mu gisagara tuzobabona warumbajije ndakubajije turiko turasozera muri entertainment ashaka kwibutsa ne bara makermesse abarivye mwashoboye gukorana yego amakermesse ndibuka narakoze ama concert Bubanza twarakoze concert Gitega nawe twari kumwe aussi concert ni Rumonge sinibuka neza mugumenga hari ibintu nk'ivyo Bururi hari Bururi voilà yego hanyuma concert nibuka yanyoheye gusumba izindi zose ni nayo yanyuma mperukirako oya si yanyuma uko la fois yarakana nagize iyanyuma yari kermesse ya fin d'année kuri lycée municipal Ngagara yabereye kuri Libre kuri Saint Gabriel abaririmbyi harimo Prizi harimo Ivan Muziki rero niwe novuga yego na Harijo abaririmbyi yego Ivan Muziki yarangyoheye cyane ujya munsi yarashajije abantu ofite ariko aririmba live yarakoze ibintu ntari bwigere mbona mu buzima ntari ngana mu ataja mu makermesse no ma concert ariko warashoboye kumukoresha mbe bavuga ngo bavyita kugara à l'époque jewe Ivan twarahuye niyo novuga yaraheje gusubiramo indirimbo yitwa Nkumbuye umwiza tarutwa urayibona yari niyo ndirimbo yarigezweho ujya mwanya urazi ko twajana n'umwanya abantu baravuga ati kwishure rero twara propose tukavuga ati dukeneye mutubwira abastare mushaka abanyeshure baca basaba Ivan Muzika ndagenda kumurondera ndamubwira ko ari kermesse nukuri aravyanka ariko ndamwumvisha ko bamukeneye bamukunda bivanye n'amateka y'ishure lycée municipal Ngagara arambwira ati okay nzoba mfise orchestre yose urashaka kuduha aka note gakwiye yego twarabyumvikanye ndavyibuka si j'ai de la bonne mémoire namuhaye 2,500,000 yo muri 2014 2013 niba nibe oya yari 2012 2013 yego ahubwo 2013 ntiyari bwanashika yego yari amafaranga menshi cyane kandi nayatanze mfise ubwoba uko navuga ati eske Ivan ko atari naka urabona kijya gihari ama orchestre yandi yaragezweho yagira ati boom azogaruka ariko Ivan wanashaka ntiyangoye turakorana namuhaye avance ya make twari tumvikanye ko aza kuja kuri stage ndamuhaye yose Ivan ntiyavyemera ko ntiyari bwaje muri kermesse nimwe ndiuka aguma telefone uko kermesse yari sanse gutangura 15h ariko yagiye gutangura 17h Ivan kambaza bigeze nambwira ati rindira ngo wabonye bya bintu ntakunda nti muri serie ico gihe yaravuye Denmark urumva yarafise kantu aga punctualité k'abazungu hanyuma yaje gushika neza 18h30 aca sanga abantu buzuye
baramurindiriye yashitse nk'umwami aribagira meme nuko ndamuha ayarasigaye ikito gutangaza yari sansu kuyatora ava ko aja kuri stage yanatasha atayatwaye papa ske na yamwimye ariko kubera nawe yararengewe aranavyibagira ndayamuha bukeye. Yes, warukuvuze ko hariho n'ibindi kumbure wateguye ubu vya vuba, urashaka gucisha ko utubwira naho ibijanye na irembo uko vyavutse, wari umaze n'imisi canke imyaka myinshi utari mu Burundi. Donc à part ya sport ndi Nairobi narakoze mu bintu bijanye na talent. Irembo yari donc yitwa Irembo Talent Agency. Yari agence ya représentation des talents. No kuvuga twaragira formation et représentation. Twari dufise abamanke. Ntitwari n'ubu barahari. Uretse ko corona yaciye duciramwo. Donc ni mannequin, danseur, aussi twari dufise les comédiens. Naba donc aba peintre ko bajya bacapa quoi. Harimo n'aba photographe aussi. Donc twagira représentation na formation et représentation. Ivyo navyo vyaje gute ndi Nairobi narabikoze mu mwanya utari muto. Sinabaye mu mannequin ariko narakoranye n'aba les agents de talent. Abantu baba bakora ibintu nk'ivyo. Nakoranye yari umwarabu n'umusomali nibo twakorana yarafise agence Nairobi. Donc turakorana ibijanye na talent ndabibona mbona ukuntu bari avance ingene bakora ibintu vyiza bagateza imbere abandi ba jeune bafise izo ngabirano zitandukanye. Ntashe rero navuze ati foko nanje nzotahana iki kintu mu Burundi kugira twiteze imbere nakarenga ubwenge burarahugwa. Chandashika ndabitangura honnêtement ngira mwarabibonye mwarumvise ama feedback jyane noko imwe n'iyindi tako en fait itakozwe yari Akaranga Fashion Show. Akaranga Fashion Show yari événement twari dufite objectif yo kuranga ibijanye na donc mannequinat les mannequinat twashaka kwerekana akaranga ku Burundi biciye mu vy'imideli. Donc yari événement abantu bari batambuka bimwe bavuga ngo défilé de mode bari gutambuka bambaye impuzu za kera z'ibiti. Ngira n'amafoto yarabonetse mwarabonye amafoto ku marezo sociaux bari ku défilé bambaye impuzu z'ibiti n'utukoresho twa kera twakaranga. Ivyo ni en fait twashaka kwerekana mu Burundi uvuze mannequinat donc ibintu vy'imideli ari abantu batabitahura avuga ati ivyo ni ibintu by'abazungu, ariko twashaka kwerekana intambwe abarundi bateye kuva kera aho bagenda gusa bakambara utubindo bagakura bagakenyera imitamana by'ibiti gushikaho bikorera impuzu abona ko ari impuzu y'igiti ikabashika no muri modernité n'ubu. Donc twerekane ko n'ubu bishoboka ko umurundi yoshona impuzu abantu bose bakayambara bikagenda neza. Nivyo rero twashaka kwerekana ntibibaze ngo gukora impuzu vyavuye mu bazungu gusa, bamenye ko abarundi ubwacu twari dufise ubwenge kuva kera bwo kwikorera ikintu, twari dufise gutangura ikintu tukavuga ati natwe turafise ico twakoze. Akaranga Fashion Show ntiyabaye kubw'impamvu za covid. Turabona rero ko kumbure imbere yuko dutandukira mu kindi gice ca kabiri muri ivyo vyose washoboye gucamo redempteur ikintu kimwe cakuryoheye utazopfa waribagiye nica hama ikintu kimwe cakubabaje utazopfa waribagiye nica. Ikintu kimwe ni byinshi byanryoheye simbona kimwe muga ngerageje kuvuga muri rusangi ikintu candyoheye nuko biryoshe guhura n'abantu batandukanye. Utora utumva utuntu twinshi umenya abantu benshi nico novuga candyoheye cyane. Hanyuma icambabaje cyane ntashobora kwibagira naco nyene si kimwe ni byinshi surtout mu Burundi, hanze hoho byari bisanzwe. Mu Burundi ni
kutitanaho canke gukumirana en fait no kutagira ubumwe mu Burundi ukoze ikintu bakabona umenga ufise tendance yo gutera imbere benshi ntibagushigikira ahubwo bashaka ko bagusubiza inyuma ico nico ntakunze ko mu bisanzwe vyari bisabwa yuko umuntu afise ico ariko arakora twese tumushigikira donc tugashigikirana aho gusubizanya inyuma yego cyane yego ya reka dutandukire ku gice cya kabiri cya mbere nico cari kirekire cya kabiri ni ku karedantere nakaye tuvuga cyane entertainment ariko no munsi tugusanze nayo ni entertainment ariko turumva ko umengo warahinduye cyane ivy'umuziki mbe warahevye ubunye aha tugusanze ni he okay navuga umuziki sinahevye kuko hari ibintu udaheba ariko narahinduye carrière bivanye n'ivyo umuntu yagiye ariga ego ubu ndi muri sport Redempteur ino munsi n'umucoach wa sport hanyuma aha mu Nsanze ni kibanza cyo kwinonoreramwe imitsi imwe bita fitness center ikaba yitwa A+ fitness center A+. Ego A+ mu Cyongereza mu Faransa A+. Ego niho watanguriye uno mwuga mu Burundi canke warufise ahandi warukorera oya siho natanguriye nshitse nkishika mbe haje hari l'année passée avant l'année haraheze umwaka ngarutse natanguriye ahitwa muri Tanzo Gym hajya muri ville amande ya Otebe naho nyene sinahatevye kanini ncanja muri Ruksa Plaza aho bita Sport Gym rero niho nariko ndavuga nariko ndamenyerereza mu Burundi hanyuma rero iki ni kibanza kiyindi gishasha iki twuguruye uvuze tuguruye abantu baca bumva kumengo ntibazogusanga ahandi nahanyene aha ni muhira unkeneye niyo adresse yanje ego navuze twuguruye umva ni kubwa abarundi bose bifuza gukora agasport urashaka kutubwira gato rero kubijanye n'uno mwuga wa coaching kumengo benshi ntibabitahura mbega mu Burundi barabitahura cyo kimwe no hanze honnêtement nari nakubwiye ubwa mbere nabicishijemo ndavuga ko donc ndi mu coach certifié avec 4 certificats mu Burundi rero ngerageje kugereranya n'ibindi bihugu turacari nyuma gatoya mu bijanye na sport ntibaratahura akamaro ka sport mu Burundi ariko nibaza uko buke bariko barabitahura ugereranije no mu myaka mu misi yahera sport mu bisanzwe sport n'ubuzima ubundi ikintu twari tutegerezwa kwitaho gusumba ikindi n'amagara yacu rero ku muntu akora sport haravuga ngo ntagwaragurika by'ukuri ntagwaragurika kubera umubiri wiwe wama ufise inkomezi ego hanyuma sport iratuma utagira ubunebwe sport iratuma ugira kapeti kuri abantu bakunda gufungura hanyuma sport iraguhuza n'abantu batandukanye ego donc aba sportif bose usanga bafise umutima nk'uwibuji donc bafise urukundo muri bo muri make novuga ko sport ari nibaza ko ari cyo kintu ngenderwa ko umuntu wese yarakwiye kwitaho sport muri make n'ubuzima yego cyane apare y'ibinyi ntabindi bintu fisukora pour le moment urumva hariyo agence Irembo iri en suspense kuko urabona situation turimo ntiyemera ibintu by'ama evenement hanyuma nta bindi novuga binini mbere yo tumenye ibindi tuzobivuga hanyuma dutandukiriye tugiriye ko n'igice cya gatatu aricyo cya nyuma Redempteur ni ivyahafise nk'imigambi muri kazoza muri kazoza urabona iyi ni centre ya fitness novuga ikigo cyo kwinonora novuga ko kiri mu bigo byiza mu Burundi simpave nitera amashugwe cyane ndipfuza rero ngira mwabonye muraza kubona ibikoresho dufise ko bitandukanye si byinshi cyane ndipfuza yuko muri kazoza mu bijanye na sport
twogira centre of fitness national, donc yoba iri ya mbere ku rwego rw'igihugu cyose ku buryo twokwakira nk'abantu nk'ibihumbi 2000. Ego ivyo mutegekanya kubishika ko gute? Urazi buke nirwo rugendo tuzitegeye mu gihe kingana gute? Kuko umengo nibi nivyabagoye cyane gushika ko kumbure n'ibindi vyo babiri hafi. Sinovyemeza cyane mugabo urazi iyo ufise umugambi yuko byose bishoboka. En tout cas uzoba ari nka hamwe abarundi bo twitabira bagatahura initiative twagize bakitaba, donc mu turose clientèle kwiye ntituri babandi bo kwinziza bashira ku mufuka inyuma, ahubwo twebwe turi bamwe binziza b'investisa twoca tugerageza tugashika kuri uyo mugambi. Rero sahi iwacu gusa na ababanyi bose sirito mu gisagara ca Bujumbura bakeneye kudushigikira. Utubazo dusa nk'utwanyuma TikTok redante ukundiki? Nkunda abantu. Ukunda abantu wanyiki? Ufise ibintu bitatu nanka. Ubwa mbere ndanka ndanka gushwana n'abantu, ndanka ubujyajya, ikindi reka mvuge ibi, ikindi ndacihojeje. Ico kurya ukunda cambere ni cyane? Cambere nakunda ubugari bw'ibigori. Ukoze iki? Ubugari bw'ibigori ndabikunda. Ikintu mumaze kubona biryoha cyane akanyama n'uduharage. Ikinyobwa cyawe? Coca-Cola. Ni gike abantu bakunda kukwihenda? Abantu benshi bibaza ko ndi umuntu w'inzigo, akazi. Bivuye kuki? Kubera mpoze cyane. Kugira ugere ngaho hariho benshi bagiye baragufasha. Abantu batatu ba mbere ushimira ni bande? Ngiye batatu wowe nteze. Ushaka bangahe? Ngira ashino afisa kariste mugabo reka ngerageze twumve. Wa mbere noshimira ni papa wanje. Ego wa kabiri biragoye. Reka n'abandi bose bagize ico bakoze mu buzima bwanje. Simfise ingene no bakrasa uwa mbere wa kabiri cyangwa bose barafise ivyo bakoze. Ego hariho abantu twamaze kuvyumva ko kino kibanza turimo kitarugurura icese. Ego mu gusozera woshobora kutubwira biteguye gute ivyo kucugurura? A+ Fitness Center izo kugurura kwa gatandatu itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu igihe cy'isaha 2 niho tuzokugurura icese. Uko bitegekanijwe kuri programme tuzoba dufise sport, donc bisabwa ko abo hashika bose bazambaye tennis de sport. Tuzokora sport kuva isaha 2 gushika isaha 4 n'abakoci batandukanye. Hanyuma duhejeje niho tuzoca tugira ivyo no vyita gute vernissage, no gufata karahuri kwa. Ego tuzoca dufata karahuri, hanyuma inyuma yaho hazovugwa discours yo kwegurura icese. Inyuma yaho osi abazobishaka bazobandanya bakora sport. Hanyuma kwinjira n'amafaranga 10,000. Amatike arahari ngaha nyene, abandi abashaka kuyagura abandi bari kure barashobora kugira koma, donc barashobora kugura kuri online ku bookinga. Ego donc kuri ni numéro 76 425 043 canke bagaca kuri mail ya a+fitness@gmail.com. Ego canke bagashika kuri hano kunyubakwa za A+ Fitness. Irako wibutsa ni hehe? Ku batahazi A+ Fitness iri kuri route Rumonge, niyo RN3, route nationale numero 3. Kote Kinindo hafi ya kioske Sangwe kuri station bita Kinindo City Oil. Ego kubatatahura amazina ni station iri en etage ifise amabara ya jaune na vert.
ego cyane ya reka tugushimire Redempteur kuba waduhaye kano kanya. murakoze cyane spokesman kwa mwatwimviriye. Uvuga ati sinovanga ntashikirije abantu bose bari baradukurikira. Ego ubutumwa nashikiriza abantu bose bari baradukurikirana kombonesha kure ya BTV nuko bibutsa yuko umuti dukeneye w'ingwara mu Burundi atari kuja kwa muganga, atari binini n'inshinge, ahubwo ari kunonora imitsi. Rero turabahaye ikaze aho muherereye hose mu gisagara ca Bujumbura, eka no micungararo hagati turashobora gusimba rimwe canke kabiri, mutembere muri A+ Fitness Center tubereke ibyo dushoboye nico twamarira hanyuma tugabanya imiti. Abaca bibaza ati mbe ibiciro ubwo ntibihanitse bimeze gute? twaragize promotion, turi muri promotion kuri séance na franga 7,000 by'amarundi. Donc ni kuvuga urishe ku munsi, ego ku munsi na amafaranga 7,000. Hanyuma ku kwezi hariho ibiciro bitandukanye, hariho ku kwezi bisanzwe ni 75,000, hakabaho VIP iyo uri kurakorana n'umucoach maximum ni 200,000, hakabaho ni groupe y'abantu babiri ni nayo nyene ubu iri kuri 150,000. hariho groupe y'abantu donc familiale y'abantu batatu gushika kuri batandatu ni 100,000. hanyuma groupe y'abantu 200 kuduga ni 50,000. Ego. Yes, ngira mwavyumvise twari kumwe na Redempteur Manirama n'umucoach mu kiganiro cyacu ca Binews cy'uno munsi twari kuri A+ ni A+ Fitness Center. Ego. A+ Fitness Center cyari kiganiro PPF Show. You my star girl. You my number. You my star girl. You my number. You my number. You my number. Ego rero mwumvise vyinshi mu kiganiro PPF Show, mwumvise vyinshi yaba kuri no fitness yaba kuri Redempteur. Reka tubashimire rero mwese mwabanye natwe mu kiganiro PPF Show. Kuri micro canke kuri kamera twari kumwe na Niki turagushimiye cyane, ariko kandi dushimira n'abashoboye kutwambika ni Chris Colorado muri Le Parisien 190. Chris Colorado Le Parisien 190, murabona ko afise ibintu vyiza cyane. Reka rero tubahe isango ry'ubukwirikira aho tuzatubazaniye uwundi mutumire mu kiganiro nk'iki nyene, naho ubutaha ciao.